bamwe bati ngo indaya y'umwaka irabonetse, abandi nabo bakavumera bongera basasira bati Lieutenant General Ekenge umuheruka gukurwa mu mabanga yahora mvugizo wa FRDC aziriki mu gihe yavuze ukuri kandi vyose u Rwanda rwabishize mu ngiro uhereye ku mukuru w'igihugu cabo Paul Kagame gushika ku munyagihugu mutoye. Vyifashe gute? Aha ni nyuma y'amakuru, ni nyuma ya Mufuriko icamo c'abanyarwanda eti Mufuriko, ni nyuma ya Scoop, ni nyuma y'ururirimbo, ni nyuma y'ubusesanguzi, amafoto n'ibindi byinshi biko birakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi, baririmba bongera bahayagiza ubutwari ngo bw'umukuru w'igihugu Paul Kagame, aho yakoze amateka mu kuronka canke mu kuvyarana ngo namushikiwe azwi ku izina rya Maurice Rutagambwa, bakaba baronse umwana yitwa umushikiwe yitwa Mars Murantunga, ariko umwana akaba ari we yitwa Maurice Kagame. Namakuru ariko aravugisha abantu benshi, haba mu baopoza, haba bari mu Rwanda hagati, haba abakongomani bavyumvise ngira baronse uba translatingira. Ahubwo turasaba ko ino nkuru vy'ukuri ikwiye gushirwa mu ndimi zose kugira bamenye ko amateka yanditswe kuva kera. Kagame ntiyandika amateka yo kwica gusa, yo kwihagira ya genocide, kuko hari témoignage nyinshi. Ubuho hagarutse témoignage yasohotse mu 2014, naho nyene turaza tuyikorere ko yumwe mu basirikare Paul Kagame yibwiriye neza mubwira ati ndashaka umfashe turase Habyarimana, birangira avyanse ariko birakogwa. Ibi byose turaza kubigarukako uno musi nababwiye ko mfise akanya gahagije. Bimeze gute rero? Idonido ni nyuma ya kano karuhuko. Ikaze ano makuru n'ubusesanguzi. Reka tubirabe tubive imuzi ni muzingo. Umutwe w'ijambo nuko uri, kandi ijambo ngendegwako canke amakuru ngendegwako naya n'ubusesanguzi n'amatohoza yimbitse twabarondereye, twabagiriye inyuma yuko hari ibihuhusi, amajambo abenshi bavyita ngo ni bitutsi, abandi busotoranyi, abandi bakavyita uko babonye bivugwa, ariko benshi baraca umugani bakavuga ati urukurukuru niyo nkuru. Twace tujabuka turakoresha ijisho rya gatatu, turazunguruka isi, turava mu gifaransa byo bavuga ati ngo au-delà de la mer, turazamuka turaduga hejuru kugira dushobore kubibona neza, tubije tubicukumbure, twongere dukoreshe ca gisata cacu twaye twarise bapfukure naho bitagiye biratworohera. Reka rero uno munsi dupfukure ubitwa Maurice Kagame na Paul Kagame na Mars Rutagambwa. Turagenda dushika no kwa Iva Comoro umuhungu wa Paul Kagame, kuko byose biri hamwe, biri mu vyatumye havuka icuka. Abahazi Kagame ntabwo ari abantu babaga mu Rwanda gusa, nabo bafatanye igihugu baramuhazi, baramusesema. Kumva binjira mu buzima bwe bakerekana umwana wa Kagame yabyaranye na mushikiwe. Ego umwanda kubyarana amaraso mu yandi mwanda we, ibintu biteye iseseme. Bakazana ibintu nk'ibyo by'umwanda bakabikubitaho, ibintu biteye iseseme, mwanda, ibintu by'ibirutsi biteye iseseme, kubyana na mushiki wawe. Urumva birakwereka yuko abantu dukeneye impinduka turi benshi. Babisesenguye neza, bamenya ko uwo mwana w'umuhungu ngo yitwa Maurice, uwo mushiki ngo yabyaye abana babiri, witwa Byusa n'uwitwa Maurice. Uwitwa Byusa ngo arigaragaza, ariko uwitwa Maurice ntajya akunda kwigaragaza. Ngiyo Kagame yerekana umuryango we, kuko bahita babona ko ari fotokopi yabyaranye na mushiki we, kandi ko urabireba, ndaje mbashyiraho agafoto, ni fotokopi. Urabibona ko abantu babanye nawe Bugande bazi ziriya famiye nyine zo mu cyama, bazi byinshi, kandi baramuhazi. Erega ntabwo abantu bitangurira he? Bitangurira mu Buganda, igihe Paul Kagame yaba mu Buganda, niho ngo yabonanye na mushikiwe. Ibi navyo bikaba ari ibintu vyoroshe cyane ku nkotanyi, ndavuga kugira nirinde kuvuga abanyarwanda, ni ibintu vyoroshe cyane ku nkotanyi. Ibi Ekenge mu majambo yazize akaba yarabivuze neza cyane ko nimwarongora de femme, ndabivuga nkuko yabivuze, ndakotinga murambabarira, murongoye umututsikazi w'inkotanyi surtout, muraraba muge
ugende gahoro gahoro, kuko uyu uramushikana mu rugo buke akakuzanira musaza we canka akakuzanira muvyara wiwe, muyomba wiwe, eka umuntu wese w'igitsina gabo wo mu muryango wiwe, kugira ngo bashobore kurangura amabanga yabubatse bongere bakuvyarira umwana. Ejo bazokubwira ngo musa ku gitsintsiri, musa mwirugu, musa mukwaha, musa hino hahurira muca muvyumva mwe nino harangoye kuvuga muranyihanganira, bazorondera ibibanza canke ahantu hatagaragara ku mugaragaro, nivyo bazokubwira ngo umwana kabisa yatoye munsi y'ikirenge hasa nawe. Ibi rero ngo biba vyakozwe kuri ino nzira Paul Kagame yabikoze na mushikiwe ngo Mars Rutagambwa. Bimeze uku aha mu gihe hari tension ngo idasanzwe, ngo vyose bikaba vyatumwe nuko uyu mwana Maurice Kagame yanse gusororera, yanse gucorera, kumburengirana uko babivuze canke nibihe bitameze neza mu bijanye na economy kwa Paul Kagame, mu rugo kwa Paul Kagame. Ariko intandaro ya vyose ngo vyavuye ku mvo zuko Paul Kagame yabwiye no muhungu wiwe Maurice Kagame amuhe pourcentage canke amucorere kuba yaramuhaye marché. Ivyo byose turabishikako. Hanyuma umuhungu wa Paul Kagame Maurice Kagame aravyanka, avyanse ngo niho yacabwira mushikiwe ngo niho yaca amufunze. Hanyuma mushikiwe araza aramubwira ati kubera ki wafunze umwana wanje? Paul Kagame amwishura arakaye, umuhungu wawe ni gisuma, umuhungu wawe ni kijura, umuhungu wawe arayogeje amahera y'igihugu. Umushikiwe wa Paul Kagame uyu Mars Rutagambwa ngo ntiyatebeje, aca mubwira ati hajya uri kurafunga umwana wanje ngo ni gisuma, tugiye kwa Ivan Comoro, Bayani, ba Ange, wowe ubwawe, umudamu wawe n'abagukikuje, ababofre bawe, ndavuga abasaza ba Janete Kagame, nta basuma barimwo, simwe muyogeje igihugu cy'u Rwanda. Baraterana amajambo, Kagame ngo tension iraduga, mu Kinyarwanda bavuga ngo yenda ahakwa kumugirira nabi mushikiwe, ariko Imana irakinga. Ngo biri muri no trauma canke mu bintu bitameze neza biko birazunguruka mu mutwe wiwe, ngo vyatumye Kagame ngo afata urugendo go kwegera kure, adasezeye, atatangazo ry'u Rwanda. Ba makoro bakunda kuza ngo baje kuvuguruza, baskovya n'abandi benshi bose bararuciye bararumira, kuko basuye kubona Paul Kagame ku munsi wejo ashikiriza ibijanye n'imbibe, ayibeshuza yongera yivamwo, abeshuza Olivier Duhungirehe yancoreke yiwe canke abandi bose bagiye baravugira ngo u Rwanda rufise reason kuja gutera no kuvogera mu burasirazuba bwa Kongo. Reka ndeke kubarambira rero. Maurice Kagame aramaze kuvuka hagati ya Paul Kagame na Mars Rutagambwa. Ibikurikira nuko uyu mwana ku buhanga ibijanye na technology canke informatique ameze uku. Abanyarwanda bose twagerageje kuvugana, aho twagerageje kurondera amakuru, bose baremeza ko umuhungu kubijanye na IT, ibintu vya telecommunication, ibintu vy'inosi ahigeze n'umuhanga. Uyu mwana rero ico bapfa nuko uyu mwana yaremye canke yatanguje ikintu bita pivot access canke pivot access. Ni ikintu gikora uruhande rumwe, kiri muri secteur nyinshi, ariko cane benshi abanyarwanda bakimenye mu nzira yo kugura amatara n'amazi. Ni nk'ibitwe mu Burundi bita ngo cash power, canke ibi bita ngo za payway n'ibindi vyinshi. Siniko ndagira publicité, ariko ndiko ndarondera ico bita reference kugira dutahure kino kiyago, tukijemwo neza, twicare dufata gatebe dutahure ivyarivyo. Uyu mwana ari amaze kuvyara iki kintu citwa pivot access. Birumvikana ko Paul Kagame yatanze itegeko uyu mwana wiwe bamuha access no gutangura gukora, bamuha isoko. Iyi soko rero yatsindiye nuko ngo abanyarwanda mu Rwanda bagura amatara n'amazi babicishije kuri ino pivot access. Ariko ino pivot access ino ni application iraja muri telefone, ariko saha gusa bigarukira, ni birebire. Arakora n'ibijanye n'ivy'ingwara, arakora n'ibijanye na Pico, arakora n'ibijanye n'ibiti bita ngo push and pull, arakora n'ibintu bita isel. Ivi byose turaje tubirabire hamwe. Amafaranga vyinjiza ngo ni gifyo. Rero Paul Kagame yarayumvise, aramerereza, biramwanka munda, aribagira kari n'umwana wiwe, amubwira ati leta hapa, leta pesa
pesa hapa. Iruhande y'ivyo rero vyazanye induru nyinshi cyane, mushikiwe araduga gushika nashika kuri Ivan Comoro. Uyu rero nawe nyene ni umugwiza atunga, noneho mu ncamake nta mwana numwe wa Paul Kagame adafise amafaranga, kuko Kagame amahera yose yayiba ayagabanganya mu bana iruhande ya societe asanzwe asangiye n'umugore wiwe basanzwe bafise mu nzi yitwa Ventoise Prestige n'ibindi vyinshi. Rero bimeze gute? Mushiki wa Kagame acamubwira ati iwawe burya nta bisuma biriyo, mu kumugaragariza ko ari ibisuma acaraduga ku kintu kitwa ikintu citwa le moto électrique. Mu Rwanda barabonye bararyamye bikangura bumva kuva ubu nta moto ya essence izosura kugaragara mu mujyi wa Kigali. Barazirimita barazivuga ati nimuzosura kuva kumbore Rucukiro, musura kuva Nyamirambo, nizosura kurenga hanaha, ahandi hose hasigaye hazoza harengana imoto y'amashanyarazi, moto y'umuyaga nkuba ariyo moto électrique, e-bike. Ibisigura rero ko izi e-bike ari za Ivan Comoro. Izi moto nazo zindi ni moto Spiro. Ndaje ndababwire ko Spiro yagaragaye muri stade igihe yari kiragira ko umugabo canke umujene umujene murambabarira, ariko kuba ubugabo no kuba waribarutse uriya mutipe ndafise amakuru ko afise abana bagera kuri babiri, yitwa Aisho Speed, akaba ari mu gihugu c'u Rwanda. Mwaramubonye yinjira muri stade ari ku moto z'amashanyarazi, imoto z'umuyaga nkuba. Bimeze gute rero? Ni mumbwira ukungene umugabo nkujya, umujene nkujya nkoreshe eta civile canke eta civile bamuzi ko uriya mujene Aisho Speed ni umujene afise amafaranga menshi, ni umujene azwi n'isi yose. Mumbwira ukungene mwo kwinjiza umuntu nkujya ku moto Spiro. Mbega moto Spiro ko zabujijwe kushika mu mujyi wa Kigali, zagezwe amamoto yabujijwe kushika mu mujyi wa Kigali, imoto ya Spiro yageze muri stade gute? Izo moto rero ziravugwa ko ari moto za Ivan Comoro, umwana wa Paul Kagame. Si ivyo gusa afise canke bamuvuga ko, biravugwa ko nazirya modoka kenshi nga mu Burundi twakunda kubona ngo ama protocole ngo 1 2 3 4 5 6 n'ibindi vyinshi, imiduga myiza gusa mu ncamake yakira ingenzi. Iyo twagendewe n'abakuru b'ibihugu benshi, iyo twakiriye amanama mpuzamahanga, tukakira abayobozi n'indongozi nyinshi hari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, murakunda kubona imiduga ya leta kure aeroport yuzuye igumi cana ko isomba inshuti abagenzi hamwe n'abashitsi tuba twakiriye. Rero uyu muhungu Ivan Comoro ngo imiduga yakira abo bashitsi mu Rwanda ni imiduga yiwe, haba harimo ngo za Mercedes Benz, haba harimo izi za V8, haba n'indi miduga yose Dolix. Iyo service mu ncamake ya protocole yaravuye muri presidence ihabwa umwana wa Paul Kagame ariwe Ivan Comoro, akaba ari wajejwe ngo guprotokora iyo miduga yiwe, ngo aba ariyo ikora iyo service. Bisigura ko leta ipangiye umuhungu ikotesha imiduga ku muhungu wa Paul Kagame. Ibi rero nivyo vyagiye kurakaza uyu Marcel Rutagambwa avuga ati ndekera umwana ndakwiyamye, ndekera umwana nyakwiyamye, nta bintu birebira afise, ahubwo no mwana wanje ntunamukunda, ahubwo mbwira ico umushakako. Uyu muhungu rero nkuko nabibabwiye, uyu mupapa Maurice Kagame ngo akaba yinjiza imiliyoni zirenga zitatu z'amadolari, akaba yinjije nako murambabarira imiliyoni zitatu zirenga z'amadolari muri no mwaka urangije wa 2025 muri ico gisata ca Pivot Access. Hanyuma nababwiye ko uyu muhungu aciye ubwenge mu bijanye na IT, yarakoze ngo ikintu citwa Pico ngo gikora nka Bank Lambert, aho bakora cyane mu bijanye ngo na mobile wallet solution. Ibi rero ngo nuguhanahana amafaranga, ngo amadeni y'amafaranga ngo bitarinze gusaba de banque traditionnelle n'ibindi vyinshi cyane. Iyi Pico nayo nyene ni y'umuhungu wa Kagame yitwa Maurice Kagame. Uyu akaba ari karavugisha amajambo menshi. Aha ndiko ndaduga mu busesanguzi nimba nongera nimburura kugira dutahure bako bapfiki ayo mafaranga bazira, bamo Kagame ari karamuhora azana na hehe yayakuyehe. Iruhande ya Pico uyu muhungu Maurice Kagame ngo arafise ikintu citwa push and pull.
sunika wongere ukwege. Ni service yitwa push and pull service, ikabikora nayo nyene mu bijanye n'amafaranga. Urumva yagiye mu bintu vy'amahera gusa, nivyo reka guteranya Paul Kagame n'uno muhungu Maurice, n'uno mugabo Maurice Kagame, kuko Kagame ku kintu kijanye n'ifaranga murazi n'abakongomani bako bazira inoti, bako bazira ubutare Kagame transforma mu mafaranga. Hariya mu burasirazuba bwa Kongo ivyo we yise FDLR kuri Paul Kagame n'ubutare na gataka. Amaze kuba abona ko uno muhungu yinjiza amafaranga menshi ku bwenge kandi muri service zikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, vyamurenza aravuga ati petit leta pesa hapa mpa dufaranga duke ibase nicoreye. Umuhungu avuga ati wapi, amahera ufise ni menshi, amahera abana bawe binjiza bwite ugaragaza. Turaza kugaruka umwanya dukundiye ko nuko n'uyu mwana ngo atigera yemera ko Paul Kagame uzorondera ahantu Paul Kagame yifotozanye n'uyu muhungu Maurice Kagame, naho yoba atari umwana wiwe, arakwiye kuba afise base n'ifoto kumbure nawe kuko n'umwana wamushikiwe, ko hari abandi bana benshi bababuzukuru n'abandi benshi tubona Kagame bamukikije, haba abakwe biwe n'abandi benshi. Rero baravuga ati uyu mwana ntiyigeze ashaka ko aja kumugaragaro. Byose turabigarukako, reka tubanze tuze hano dusigure push and pull service. Iyi nayo ngo ikabikora mu bintu bitwa ngo transfer money from bank to mobile money wallet. Ni vya bindi usanga uri muri BCB, uri muri banko, uri muri bank konka hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ugasanga aro service singiza publicité ariko reka ndakavuge mugabo barabibona ko ndabibavugiye ivyabo bashaka baraza kundondera. Hariho service muri Econet yitwa gute hajya, na Limicash mengira ifise muri Limitel, uhuza bank nka banke na porte-monnaie yawe ya telefone. Karoro muri Ecobank irahari, muri Inoti, muri BCB birahari, henshi ubudimwa birahari. Mu Burundi ni vyinshi cyane. Mu Rwanda rero uwo muhungu arabikora muri kibita push and pull service, transfer money from bank to mobile wallet. Bisigura ugakura amahera yawe ukayashira muri mu ngodo yawe ugendana hano, hama ukabandanya ukora ibikorwa vya wari gusuma ari akanyama mu kabare n'ibindi vyinshi. Muravyumva ko bica bibandanya. Arafise ikindi kintu citwa ngo e-cell ni electronic sales, bisigura ko afise n'amasite yo kudandariza ko nk'ibi vya Alibaba n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Umuntu wese akazana ikintu ciwe akashira kuri urwo rubuga hanyuma bakadandaza. Urumva ko ibintu bijanye n'amafaranga n'ibintu bijanye n'itumatumana canke ibintu vya technology nivyo uyu mwana Maurice Kagame akoreramwo. Arakora mu kindi kintu, hama benshi baravuga ati none ibi byose bikunda gute? Ibi byose bikunda kuko uyu muhungu canke iyi Pivot Access ikorana na Bank of Rwanda. Ibi birashoboka byose kubera ko akorana na Bank of Rwanda. Amaze korana na Bank of Rwanda ni nkuko gukorana na BRB. Urumva ko ubufise uruhusha n'uburenganzira buremereye cyane mu bijanye n'ibintu vy'amatransfer n'amasirikirasiyo monetaire, bijanye n'uruza rw'amafaranga. Ubufise ko uburenganzira butomoye cyane. Uyu muhungu rero Maurice akaba ahanini ari ivyo bimuvugwa ko nitwagira ikindi kidasanzwe tumuronka ko turaza kuza tubi babwire. Uyu rero Maurice akabazira ko yanse gucorera Paul Kagame. Amakuru araho nayo, hasigaye ko turonka ibindi vyemeza vyinshi cyane tukuma tugaruka tubamenyesha. Ariko ino nkuru benshi bariko barayivuga ko cyane, haba abanyarwanda, haba bari mu Rwanda, haba bari hanze y'u Rwanda, haba bari Uganda, Kenya, Amerika, Canada, abari mu Burundi n'abandi benshi. Ku mbuga ngurukana bumenyi hari ibintu bita urubuga ngurukana bumenyi nyinshi ziri satire, hari amaflood, hari imyuzure bijanye n'ino nkuru ya Paul Kagame ko yavyaranye umwana na mushikiwe ariwe Mars ngo Rutagambwa. Bigenda bigaruka bizinguruka bikagaruka rero kuri Lieutenant General Ekenge. Lieutenant General Ekenge en résumé canke turangiza ntaco yabeshe ko n'ubu ndagaruka nuko yabivuze ari en qualité y'umusirikare. Abasirikare nabo kamuza ategezwa kuba netre. Umusirikare agwanira soit bari mu Burundi, abarundi bose bari muri Kongo, abakongomani bose nimbari muri Amerika, akagwanira abanyamerika bose. Kandi umusirikare ntaja mu bintu surtout ibi d'ordre ethnique, ariko
Ekenge ntaho yavuze yamiriza avuga ati ntukarongore yari kugira bakaburire yisunze ivyabaye ibi navyo na Laurent Desire Kabila uwo witwa ko ari Père Bandia umuvyeyi w'umubandikano wa Joseph Kabila nawe nyene yaragize ica bivugako amakuru yo kuri Paul Kagame namushikiwe n'uyu Maurice umwana agiye kuvugisha abantu benshi amakuru yakaravugisha abantu benshi nayo aho benshi mbere banongerako ngende ndabashireka agasoni karugi bavuga ko biri mu vyateye stress Paul Kagame bigatuma agenda ava mu Rwanda adasezeye aho aheruka itariki zitatu ava muri Idoha muri Qatar akaja mu Bufaransa hama mu Bufaransa mwarabonye ko hakoreshejwe amafoto atariyo twarajano turababwira ifoto ya Grok intelligence artificielle ahura n'umuperezida wa Nigeria yitwa Tinubu inyuma yaho Kagame yadisparaisa ku maradar agiye kugaragara kandi ariko aravuga kubijanye n'iyindi mpamvu shasha yo kuvuga ko ari muri Kongo kumvo zuko Kongo yabaye yaronse heritage yarazwe ubutaka bw'u Rwanda ibi rero navyo abamukurira n'abamaze imyaka myinshi n'abazi histoire n'abazi vy'imbibe geopolitique ihanitse bavuga teshwa ute ndabibutsa ko na Fleury Podcast TV atamwebwe mwarahezakiwe nonge ndababwira ko rwa rubuga rwa Fleury TV rwasubijwe twararusubijwe Imana ishimwe hama tugikora kumwe tangura kurukorerako murakoze muhezakirwe mubandanye mumererwa neza kuri no munsi wakazi umunsi wa mbere igenekezo rya 12 umwaka wa 2026 ukwezi kwa mbere ciao ciao